Mwaramutse uno munsi nagomba mvuge gatoyi ku kintu kijanye na challenge canke ibibazo abavyeyi b'abanyafrika bagira iyo bashitse mu bihugu vyo hanze mu bijanye no kurera abana. Kubera usanga nkuko abavyeyi mubizi nta ico bita manual, instruction manual canke igitabo kurya iyo uguze nka ordinateur ushobora kuyigurana n'igitabo c'ukoresha aho hari kera. Aho kera keshi iyo uguze ikintu c'igikoresho kizana na manuel, igitabo ushobora gusoma fyonda ibuto gira ukunuku iki chance cyo bigenza kuriya. Ariko problem ihari muri iyi myaka donc si muri imyaka umwana ntavuzana ico gitabo ugomba kwiyaranja. Abantu baca bakoresha iki? Baca bakoresha uko bakuze babibona mu Burundi, papa yandeze uku, mama yandeze kuriya, akaba ariyo ndero uhana abandi canke peut-être mu kibano ibintu nk'ivyo. Ikibazo rero tugira nuko ubiravye tuba turi mu mahanga ugasanga uko Uburundi burera nuko hanze barera biratandukanye. Ico ni ikibazo ca mbere uhura naco. Hanyuma no mu Burundi biravye uko sogokuru yarerwa siko papa yarezwe, siko nanje narezwe, siko n'umwana w'ubu mu Burundi barerwa. Donc no mu Burundi usanga ata formule ihari dans le temps et dans l'espace cambo ca wa muhizi. Usanga peut-être nk'umuntu akuriye mu gisagara kujya bangu cyo kuvyara nico kurerera n'umuntu akuriye duvuge mu Kirimiro n'umuntu akuriye mu Mugamba. Abo bantu batatu canke undi akuriye dizo nko mu Rumonge. Abo bantu bane usanga buri muntu wese ivyo bavuga mu nzu, ivyo bajya ingene bitwara hariho ubudasa buto. Ariko kandi ugiye naho mu dans le temps usanga nkuko nabivuze uko basokuru bakuze akatari twe twakuze, uzokumva umuvyeyi wese avuga ngo twe tukiri batoyi, uwundi ngo twe tukiri batoyi, usanga igendero wakoresha kera ubatari ukoresha. Ariko ubu challenge yaridubuye kubera harimwo nk'akaronka technology kera. Umwana yamenya bijya bintu biri mu kibano canke ku mashuri yagiye ku ishuri canke andi mutembera. Ubu abana ba expose ku bintu vyo muri Amerika, vy'Iburayi, vya hehe. Ushobora no kuta umwima telefone mugabo ikibazo kimwe d'abord abo bigana babazifise nk'akaroro akabona ko bamuhohoteye. Kandi naho woyimwima mu mufise nka televiziyo na televiziyo ntibama beriko berekana ibijanye na culture y'u Burundi. Ukasanga ibintu vyabavangiye ibintu nk'ivyo. So bica bigora kuronka formule ukoresha deja ugiye no muri cadre y'ikirundi. Twebwe rero bica vyunyuka kubera nkuko nabivuze harimo ibintu wakora nko mu Burundi inutobikora nk'akarorero. Harimo bihugu kujya ikintu mu mwana gukubita gakove gato y'umwana babihanirwa nk'icaha. Donc bibujijwe n'amategeko ushobora kubihanirwa ubikoze. Ugasanga nta bigwanisho ufise atavuga ngo umwana mugomba kugwana mugabo nta matools nta bikoresho ufise byo kudisciplina umwana kuko twakuze tuzi ko discipline na gakofe na kanuma ako mugabo ino kirazira. Cyo kikaba kimwe iki naco nta kuntu wewe worera umwana wawe an isolation ukamurera bitandukanye n'umubanyi wawe kandi baja ku ishuri imwe baja kuri eglise imwe baja mu kibano kimwe. Abana baca bavugana ati je papa ntankundira ibi mama ntankundira ibi wego mwana wanje ibiri. Ugasanga en fait biragoye kuronka ingene umeranja ivyo bintu vyo muri kahise n'ivyubu ivyi Burundi n'ivya hano biragucanganya cyane. Umwana akavuga ati nshaka iki kuvuga tusu umugenzi wawe mugana akavuga ati none jewe ko nari ko abo twigana babikora ukawucubura ingene umwishura ukanamenya kandi ko utomurera umwana mu Burundi ari mu Bufaransa none se uzomuha akazi mu Burundi kandi mu Bufaransa. Donc bica bigorana cyane. Iyo ni challenge. Umuvyeyi azokwesha ngo ase formula zo bari karibesha, umuvyeyi azokwesha ngo je ndazi ingene bikorwa zo bari karakubesha. Nibaza ko umuvyeyi yabaye honnête avuga ati ni ibintu vy'ugu essai et erreur ngo bavuga no gutatona nta uzi kizovyara iciza. Ushoboye kurolax ugasanga umureze kutamukuzi no ushaka kuba hashi ugasanga uramutraumatije. Ni ibintu bitoroshe no kubesha. Ni challenge ku bavyeyi bose bafise abana. Nubwo kandi deja uri umuvyeyi ibintu byose ni experience. Akivuka ubutarazi no gukura inepe ugatangura kuvyiga. Yamera amenyo ntiwaruzi ingene sepa abana bamera amenyo utakuvyiga.
yaba mu adolescent ni ryambere rero mu adolescent ugatangura kubona ama challenge utarusanzwe ubona iyo batanguye gukura n'ibindi vyinshi nibaza ko ari kibazo gikomeye cyane ku bantu baba diaspora hanyuma bafite experience mufite ama formule bo pana ama formule cyo mu kwigisha abandi musige ama comment down below kubizigaye mugira umunsi mwiza bye bye.